twebwe abanyagihugu tumuhane kuko azi bariko aratwononera. Ariko nuko mubigira muciye kuri urya ari mu mugambi wanyu, nuko mubigira muriko murasa n'abahatira abantu mu mugambwe wanyu. Ibintu ntivyoroshe mu mugambwe CNDD FDD. Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yakuye mu sitanteri ubutarariye acahana mwirukana mu mugambwe CNDD FDD. Muri iyo nama kandi Gerase Ndabirabe yariko aragirisha mu Kirundo, hakaba hanafashwe umugore yarafise grenade. Ntabwo mu nzego za CNDD FDD bariko barumvikana, hari bamwe bashigikiye Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi bariko batumvikana nawe. Turaza kugaruka ku bintu bikomeye cyane biriko biraba muri CNDD FDD, turabino kuntu musitanteri yakuwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe. Bamwe bakaba navuga yuko ngivyo Gerase Ndabirabe yakoze ataburenganzira abifitiye, ndetse no gukura musitanteri agacanga namwirukana mu mugambwe CNDD FDD. Turaza kugaruka kuri ivyo vyose biriko biravurwa, turabe ibibazo vyavutse muri iyo nama, turabe icatumye uyo musitanteri aca abogozwa mu mabanga. Muri iyo nama yari kiragirishwa na Gerase Ndabirabe nibazo biri hagati y'indongozi za CNDD FDD, bamwe bayoboka umukuru w'umugambwe ndetse n'abandi batavuga rumwe n'uyo mukuru w'umugambwe ari we Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru ariko aragaruka ko cane, n'amakuru mamwe aragiye muranyegezwa, murazika amakuru yose turonka tuyabashikiriza mu buryo bw'idonido. Iyo fyonze kuri subscribe amakuru yacu agushikira mu bambere. Muri CNDD FDD ibihakorerwa ngo nakamara maza. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Gerase Ndabirabe ngo yubahutse akura mu mabanga musitanteri ngatanabifitiye ububasha. Gerase Ndabirabe ngo nta bubasha afise bwo gukura musitanteri na gatoya. N'abandi bati nimba yari yamubonye ko amakosa bari kuraba ubundi buryo bamuhana ariko atamukuye mu mabanga. Hama rero ngo nimba bari bamubonye ko amakosa ntibari kumumaramaza nkuko abantu bose barorera. Musitanteri yakuwe mu bumusitanteri anirukanwa mu mugambwe CNDD FDD. Inama ya Gerase Ndabirabe mu Kirundo ikaba yabayemwo vyinshi gushika naho bafatanye imiti y'ikirundi abantu babiri harimwo n'uyo musitanteri, ngo bongera bafatana grenade umugore yaraje ayifise mu isakoshi. Musitanteri wa komine Busoni yakuwe na Gerase Ndabirabe mu mugambwe CNDD FDD ku munsi wa gatanu, ngo bikaba biboneka ko bafise intumbero yo kumukura ku burongozi bwa komine Busoni vuba, kuko ngo harindiriwe urwandiko rwandira ko buca Gervasi. Icatangaje abari ngaho ngo nuko yasohowe mu nama nabi cane, n'imodoka ya komine yari yajemwo icayijanwa muri documentation provinciale mu Kirundo. Ivyo byose bikaba vyabereye mu nzu y'amanama ya paruwasi Kanyinya. Mu vyo rero bamuhoye ngo ntiyubahiriza amategeko y'umugambwe CNDD FDD n'abawutwara kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku rwego rwa komine asanzwe arongoye, kandi ari mu mugwi w'abagumyabanga bitwa abegamiye Anastase Manirambona bitwa Intarambirwa, mu gihe abegamiye Gihahe bitwa Intakankwa canke se bakitwa Abakata. Amakuru akavuga ko ngiyo mirwi ibiri iriko irimbana mu mizi, ariko ngo bikaboneka ko umurwi wa Gihahe wumvirwa cane kwa Ndikuriyo no kwa Gerase Ndabirabe kurusha umurwi wa Anastase, kuko ngo uvuga ko ivyo bakora vyose bashigikiwe n'umukuru w'igihugu. Kuba birabira hafi ngo bakabona ko hari ukutumvikana hagati y'abadministratifu hamwe n'inzego zitwara umugambwe CNDD FDD, ngo kuko benshi mu bari mu nzego zijejwe intwaro bategekwa kwishikana kwa Gihahe kugira ngo umugambwe ubemere. Iyo ngorane naho iboneka mu Kirundo, biraboneka ko iri mu gihugu cose, kuko abadugijwe mu mugambwe CNDD FDD kuvaho Neva awutwariye ngo bariko bararabwa ribi n'abariko baratwarana
na Ndikuriyo kuko yifuza ko na Anastase ava mu mabanga ajejwe muri CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu kugira ngo ayo mabanga ajemwo uwo Ndikuriyo yishiriyeko. Ivyo bizotuma umukuru w'igihugu atamenya ibiriko bikorerwa muri eta majoro y'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe w'inkona, mu gihe rero ijisho ryiwe ryari Koloneli Anastase. Twobibutsa kandi ko Neva yaviriye mu gisirikare rimwe na Anastase kugira ngo baze gutwara umugambwe CNDD-FDD, aho bari abahanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu Nkurunziza imbere yuko umwe aba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD undi nawe aca aba umunyamabanga mpuzabisata kwinjiza abanywanyi bashasha no gukurikirana abagumyabanga bo kw'isi yose. Ivyo rero akaba ari ibibazo biriko biravurwa mu mugambwe CNDD-FDD, umugambwe w'inkona. Yandi makuru kandi ariko aravugwa cane. Subiramo ingene wavuze. Subiramo ingene wavuze. Je navuze ati nta muntu w'Imana, je naho byogenda gute, nta muntu w'Imana ashutekerezwa kugira iki kuja ntuze mu matora naho byogenda gute. Yesu yaravuze ati muzoba muhiriwe aho bazobahama baho ikugororoka, muze munezerwe kuko impera zanyu ari nyinshi mw'ijuru. Nayo nyene. Witwa nde? Witwa nde? Nitwa Bizimana Simoni. Ku mutumba wa? Mutumba ni ntuze Gisoro. Umukuru w'umutumba gutwara yitwa nde? Ni Mama ari. Ni muri zone nde? Zone Twintwaro. Sawa. Ni imyaka 4 iraheze nyuma y'urupfu rubabaje rwa Simoni Bizimana yazize ko atashaka kwiyandikisha mu matora y'ibwirizwa shingiro rya 2018. Imyaka 4 iraheze atamutegetse n'umwe abajijwe ibijanye n'urwo rupfu. Simoni Bizimana co kimwe n'izindi nzirakarengane nyinshi ntakwiriye kwibagirwa ko demokarasi idasonera ivyiyumviro n'ukwemera kw'abanyagihugu. Demokarasi itubaha agateka k'umuntu ntishoboka. Twibukiranye amagogo ya Simoni Bizimana. Simoni Bizimana yitavye umuremyi mw'ijoro ryo kuwa 17 rishira kuwa 18 ntwarane mu mwaka w'ibihumbi 2018 mu bitaro bikuru vyo mu Cankuzo, ukwezi kumwe gusa inyuma yaho ahagarikiwe ku rugo iwe ku mutumba wa Gisoro muri zone Twinkwavu iri muri komine Cendajuru. Yafashwe yagirizwa kwanka kwiyandikisha mu matora y'ibwirizwa shingiro. Mu gitondo cyo kuwa 14 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2018 Simoni Bizimana yahagaritswe n'umukuru w'umutumba Mariko Nimpa ku itegeko yahawe na Musitanteri Beatrice Nibaruta. Simoni yaciye ajanwa n'imbonerakure ku biro vya komine Cendajuru. Agezeyo nk'uko tubibona mw'ireresi yasambishijwe apfukamye n'umukuru w'ikirindiro c'igipolisi mu Cendajuru Donasiye Rirabakina, ngo mu nyuma akaba yarahavuye akubitwa bikomeye hakoreshejwe ivyuma, ahandi agahondagurwa Bibiliya yiwe mu mutwe. Ivyo bikorwa biteye isoni vyakozwe nk'uko vyanditswe n'ikinyamakuru Iwacu na Musitanteri Beatrice Nibaruta be n'umukuru w'igipolisi Donasiyano Rirabakina ku magenekerezo ya 14 ndetse na 15 Ruhuma mwaka w'ibihumbi 2018, aho kuwa 15 Ruhuma Simoni Bizimana yaciye ashikirizwa umukuru w'iperereza mu ntara ya Cankuzo Bonaventure Niyonkuru. Imbere yo kurira imodoka y'iperereza, Simoni Bizimana avirirana amaraso mu matwi no mu mazuru, yarahindukiye abwira umukenyezi wiwe yari ngaho ati Yudita wanje sabira ikigongwe bandekure. Nuko Simoni arajanwa mu Cankuzo asubira gusambishwa n'umukuru w'iperereza, mu nyuma amupfungira mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru wa Cankuzo, aho yamaze ukwezi kose atavuzwa. Hasigaye iminsi 2 gusa ngo acikane atanguye guta ubwenge. Simoni Bizimana niho yoba yashikanywe n'abapolisi ku bitaro bikuru vyo mu Cankuzo. Mu bitaro Simoni Bizimana yagumye aboshwe amapingu afatanijwe n'igitanda, kandi yagumye acunzwe n'abapolisi.
ijoro n'umurango. Mu nyuma yaje gucikana babona rero kumwambura amapingu baritahira. Simoni Bizimana amaze gupfa, Petero Nkurikiye avugira igipolisi yavuze ko Simoni yishwe na malaria inyuma y'indwi yose yari amaze muhiriwe arekuwe vy'agateganyo. Ikinyoma giteye isoni mu gihe Simoni yapfuye acambaye n'amapingu y'igipolisi. Musitanteri Beatrice Nibaruta we yavuze mu gashinyaguro kenshi ko Simoni Bizimana yazize ko yarenze itegeko rya shetani. Inyuma y'imyaka 4 Beatrice Nibaruta, Donatien Irabakina na Bonaventure Niyonkuru baragera babazwa ibijanye n'ugo rupfu. Simoni Bizimana yasize umupfasoni wiwe Yudita n'ibibondo 5 bikiri bito cane. Mukuru afise imyaka 10, mutoyi amezi 4. Yapfuye imbere y'amezi 4 ngo arangure indoto yiwe yo gusubiramwo inzu y'umuryango mu ci ryakurikira. Kuri Pasika ya 2018 yarasavye abarundi babishoboye ko boterera kugira ngo iyo ndoto ya Simoni iranguke. Ishirahamwe ry'abarundi baba mu Buholande ryahavuye ribikora. Umuryango wa Simoni Bizimana ukaba warashikiriye inzu yawo mu mwaka w'2018 muri Nyakanga. Abarundi twese dukwiye gufatana mu nda tugaharanira igihugu cubahiriza agateka ka mwene Burundi wese, abakuru n'abato bakubahirizwa, kwemera kumwe wese kukubahwa nk'uko Simoni Bizimana yavyemanze akabizira. Nta caha yakoze catumye yicwa urubozo, ahubwo yavuze aho ahagaze mu kwemera kwiwe. Ivyo rero bimwe mu vyavugwa cane vyagarukwago cane tuba twagiye turatohoza mu masoko yacu. Yifuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nkibi ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Bihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.